wewe je naragiye mu bitaro rangwaza gose kanini cyane umwaka wose ntamugera abantoye na sa positive jewe urabizi wewe nyene mwana ndi muzima ubu ndiho kandi gose umukazana wanje nawe shasha ndamukunda cyane kandi urazi ko nkomeye shaka ushire hantu hose urabizi niwe impapuro wazitora mwana ndanezerewe cyane kubona kuza kumvugisha kuri iki kiganiro birandyoheye cyane kugira nabandi bavyumve nyina bakoresha umwanya ko ndiho nitwa ndiho kandi kumugurira igitenge mama wanje none se umuvyeyi ni nkuko nayikubona yiguriye mama ndumuvyeyi wanje ntegeze ukimugurira urumva impamvu nakimuguriye ni kubera ari umuvyeyi wanje uyu ni mama urumva none umuntu yambyariye umugabo ubyumva nawe nagashiwe kuko yambyariye umugabo ndashimiye cyane mukazana wanje mama Gi cyane gose ko yumviriye ati mabukwe ni mama kuko umumama nyina ni nka jewe ndi umuvyeyi ku wundi Yesu amuhezagire ahubwo ndanamukejeje kuko yibarutse Imana imuhezagire na mugisha ahubwo rero shaka iyindi mugisha myinshi rutaho muntu ware mu ipajero apana kuza murantwaruko shaka muze kuntora muri bivyondo muntu wara mu ipajero nuko umwana naho baraciye umugani mu kirundi ntitukibagira ngo urukwavu rurakura ruko nk'umwana mba nkeneye nanje ko nzobaho neza ko nanje nabareze mukagera muri ivyo bigero nanje ko mundera nkakura hanyuma nukuri nkagera muge nk'ivyo nanje ko umukecuru murabizi ngena goye mugo mukazana wanje ndamushimiye n'umuhungu wanje ndamushimiye kandi ncabera radio ndagishimiye cyane gose Imana bongera umugisha nicyo ndababwira abandi bakobwa bubatse ingo nabyumviye icyo nabwiye nuko bakunda abana buke bakabafata kuryo bafata mama babo kuko nawe nyine ari nka mama wawe none umuntu arinza kubyarira umuntu muzobana imyaka yose urumva satani adaciyemo badatanze ikibanza murabana imyaka yose mugatandukanwa n'urupfu rero mukunde ba mabukwe banyu murabe nyene mu bigenza urukundo rugwire mwumvikane nko kwajewe na mama hano yes gwantu bakunzi bakoresha muri media muri fresh muri bon ni Mr tugiye shona kanyamuji ni Mr suto chawa Mr vuguta vyumye yamfise umunezero udasanzwe aho ndi kumwe na mama hamwe na mama Gi kanyamuji ndi kumwe n'urubavu rwanje nkaba kumwe kandi n'umubiri wanje mama n'umubiri wanje umugore wanje nawe n'urubavu rwanje ivyo rero akaba arije muhungu wa mbere nshoboye kubivumbura nshoboye kubivuga ku ncuro ya mbere reka manze ndamutse kwanza mama wanje we umbabarire mama sava mwana urakoze cyane sava très bien mwana wanje urakoze gose kubona uri gire numva koresha umwanya gose mwana ndagushimiye cyane gose wewe je naragiye mu bitaro rangwaza gose kanini cyane umwaka wose ntamugera abantoye na sa positive jewe urabizi wewe nyene mwana ndi muzima ubu ndiho kandi gose umukazana wanje nawe shasha ndamukunda cyane kandi urazi ko nkomeye shaka ushire hantu hose urabizi niwe impapuro wazitora mwana ndanezerewe cyane kubona kuza kumvugisha kuri iki kiganiro birandyoheye cyane kugira nabandi bavyumve nyina bakoresha umwanya ko ndiho nitwa ndiho kandi ndiho gose ndanezerewe cyane mwana wanje Imana guhumugisha ikongera ubundi koresha umwanya gose niko ndavyumva umwana wanje ni ndakwita kuri imfura ni imfura mu bahungu Yesu akongera umisha guhezagire cyane ahubwo ndaguhemuhezagire utera imbere gose Imana neza cyane ego cyane mama Gi kanyamuji safi ni bon meze neza ndamutse bagunzi bakoresha umwanya media mumeze neza murakomeye mwabonye handi kuwe na mabukwe mwambonye ko ndi kwenda cyamufise gusa gumana natwe mwamubonye aha rero nimba ndabazanye ngaha tuyage nyene
mu bisanzwe mama Gi hari igikorwa yakoze yiyumviriye gukorera mama uno musire yagikoze kwareka ndamubaza ati mama Gi ni iki cyatumye wiyumvira kumugurira igitenge mama wanje none si umuvyeyi ni nkuko nayikubona yiguriye mama ni umuvyeyi wanje ntegeze ukimugurira urumva impamvu nakimuguriye ni kubera ari umuvyeyi wanje uyu ni mama urumva none umuntu yambyariye umugabo ucu byumva nawe nagashimwe kuko yambyariye umugabo ndashimiye cyane mukazana wanje mama Gi cyane gose ko yumviriye ati mabukwe ni mama kuko umumama nyina ni nka jewe ndi umuvyeyi ku wundi Yesu amuhezagire ahubwo ndanamukejeje kuko yibarutse Imana imuhezagire wanje Imana imuhezagire nagire Imana imuhezagire yitwa koresha umwanya Imana bahezagire bongera umugisha ahubwo rero shaka iyindi mugisha myinshi rutaho muntu ware mu ipagera apana kuza murantwara uko shaka muze kuntora muri bivyondo muntwara mu ipagero izina rya Yesu ndabisavye ndabasabiye umugisha ku Mana tera imbere mwana yego tuzobikora amena imigisha y'abavyeyi yego umukazana wanje n'ukuri ndamuhaye umugisha umuhungu wanje ndabahaye umugisha abuzukuri banje batatu ndabahaye umugisha Imana bahezagire cyane ndi umuvyeyi ndayivuze ndabikuye ku mutima Yesu abongera umugisha amen ego uyu rero ni mama wanje mama hari ibintu byinshi nshaka kukubaza gatoyi mama sivyo none mama mu bisanzwe iyo umuvyeyi avyaye umwana akagira mu bigero nk'ibi vyiwanje nikihe kintu aba yiteze kuri iyo mwana wiwe ikintu umuvyeyi aba yiteze ku mwana nuko umwana nawe baraciye umugani mu kirundi ntitukibagira ngo urukwavu rurakura rukonka umwana mba nkeneye nanje ko nzobaho neza ko nanje nabareze mukagera muri ivyo bigero nanje ko mundera nkakura hanyuma nukuri nkagera mu ngivyo nanje ko umukecuru muramubizi ngena goye mugo mukazana wanje ndamushimiye n'umuhungu wanje ndamushimiye kandi cyabe radio ndagishimiye cyane gose Imana bongera umugisha mama ndibaza je kugira nkurengere ngaha hari ibintu byinshi mugina najya twavutse mu ntambara hari intambara zikomeye cyane nikihe kintu uhora wibuka nk'ibintu twaciyemo nk'ubuzima twaciyemo kera tukiri abana batuce tukiri uruhinja ndibuka gose cyane wekoresha umwanya we wenyene je nakuhunganya ufise ukwezi kumwe ndiruka ndaguhungana na muri Kongo nukuri naramerewe nabi mugabo sinagutaye sinagize iki narakureze kugera hugeze mu rwego rungana nkuko nukuri ndagushimiye cyane mwana kuko nanje ntuntaye sinagutaye na ntuntaye imvanda Imana ikongera umugisha gose kandi ndagusabiye umugisha ku Mana Imana igume guhezagira utera imbere ahubwo mpimigisha nk'agakuma ndiko ndavugiramo ndakaryohewe gose uko senebwa akavugiremo Yesu aguha umugisha cyane urakoze mwana mubazi cyatwenze none mukazana wanje ndeke jewe ndifataniye n'umwana wanje umukazana wanje ako kuma sinabwa akavugiremwo ndanezerewe cyane kubona mvuge muri iryo ryuma sinarinda rize Yesu abaha umugisha cyane muze mugume mukazana ndakavugiramo hanyuma nze mvuga ibindi gose ko narose ibisumbirije niba yego cyane hema hari amajambo ariko atubwira tukiri mu nzu tsaraza ngaha ibintu byo ko umwana ukimuvyara kwanza umupimije umwana ukimuvyara utangura kumupimisha umugera wa sida nivyo numva ukimuvyara umupimisha umugera wa sida jewe nukuri narageze kure ndagwara ndababara ndagera kure ndagwara naragwaye ingwara zitandukanye naragwaye stoma ngwara n'umutima koresha umwanya nyene numva bavuga niwe yangwaje neza cyane gose arangwaza mu bitaro umwaka wose kuri hôpital militaire none uyo mugera ntawo bantoye ndapimisha abana banje bose ndasanga nakoresha umwanya arakomeye Yesu amuhezagire cyane najewe nasanze nkomeye naho ubunyene twoja kwipimisha abavuga ivyabo ntibirimwo urumva mu buzima nta mugera tugwaye uyu koresha umwanya tuma nka jewe
wambwiye ati amagufa yawe we uri mu bantu badashobora kwandura ingwara izari tuzo je narabibonye hari mu docteur kuri hôpital militaire yaje aradura batwese avuga ati ufise igufa rimwe nta n'umugera wandura kandi ufise positive ntiwandura kandi niyo mfise koresha umwanya wenyene arabizi Yesu amuhezagire nuwo mvuga nuwo giriki umwana wanje koresha umwanya arazi ingwara n'abangwaye ko je ngwa Yesu toma n'umutima gusa nta kindi Yesu amuhezagire cyane ndashimiye kandi koresha umwanya ngane yangwajije umwaka wose mu bitaro ama resulta yanje yose ni wewe wayatora koresha umwanya urakoze cyane ndagushimiye cyane Imana iguhumugisha Ewa bakunzi bacu just iyo kenshi mamanyibukije ibintu byo mu bitaro kuri hôpital militaire kubahazi nca numva nyene agahinda cambabara cyane kuko byari bwari ubuzima butari buryoshe cyane aho yaragwaye gose cyane aho abantu benshi bantelefona bambaza ngo narapfa ngo aracariho ariko Imana iramurinda ego sheri wanje rero ngo banamubaze nawe negana egaje umunyarusaku shaka kumubaza nyene kimya ni gikishe rubwira abandi bakobwa bubatse ingo bafise bayinabukwe mugena bakunda nicyo ndababwira abandi bakobwa bubatse ingo nabyumviye icyo nabwiye nuko bakunda abana bukwe bakabafata kujya bafata mama babo kuko nawe nyine ari nka mama wawe n'umuntu arinza kubyarira umuntu muzobana imyaka yose urumva ati satani adaciyemo badatanze ikibanza murabana imyaka yose mugatandukanwa n'urupfu rero mukunde ba mabukwe banyu murabe nyene mu bigenza urukundo rugwire mwumvikane nko kwajewe na mama hano rero gasi ndamuhamagara mabukwe ndamuhamagara mama nawe nyene arabitse nawe nyene mufate nka mama wanyu ego cyane mama nikiye kintu wishimira cyane kumukazana wawe ndishimiye cyane gose kumukazana wishimira ikintu nishimira kumukazana wanje nuko ashira ku rukundo akanshira ku mutima ikindi kintu naca nuko yanzaniye n'igitenge umurava kitatabuye ndamushimiye cyane gose kuko yabari ubundi ntaco yampa Yesu amwongera umugisha kandi mwongera inkomezi zo kumuha kajya kantu yanzaniye karanezereye cyane gose kajya gakado ngo bakita gakado murambabarira gose nukuri ndanezerewe Yesu amwongera umugisha iyi mwana mwongere handi yakuye hajya nyene ahubwo nejo yanzaniye n'akarato hariyo n'utundi nkirindiriye ntarabona ngirame mu kanya Yesu amuhezagire cyane sawa bo murakoze cyane bantu madukurikiranye umwana ari karatugora reka ndaguhe wa sasa rero tugira duheze gatoyi mama ego mama kuramuziniriza ko telefone muzinge na vuruga akira egerino n'umwana ari karatugora nyene bukebuke sasa rero bakunzi bacu ibi ni ibyishimo bidasanzwe ni ibyishimo kubona turi kumwe n'umuvyeyi kuri no ncuro kuri no munsi turi kumwe n'umuvyeyi twicaye hamwe n'umuvyeyi turiko turayaga ariko araduhezagira nkuko muriko muravyumva ego mama ubaye mu kibano banye n'abantu nk'umuvyeyi afise abana hari n'abandi bana batabana bamaze gukura bagikubaka ingo zabo ubona abandi bavyeyi mu kibano bimeze gute jewe nukuri ababanyi banje bameze neza cyane nukuri nta numwe no bitererekanya no mu bitaro baraza kundaba bakamena ko ndi umuvyeyi nukuri nta mubanyi numwe no vuga yuko yoba yaramereye nabi numwe nabana nasize muhira vrema baraza kundabira koresha umwanya uraze we ko keshi twagumana mu bitaro vyase imiti ukaja kunondera nta vyinshi novuga uko novuga nibirebire mugabo mwana wanje ndagushimiye kuri iyo ntambwe warugezeko Yesu akongera umugisha myinshi ndayiguhaye ndayikurunze ko mwana wanje Yesu aguhezagira akongera umugisha amen ababanyi nabo nukuri n'ababanyi abana nasize muhira barabaraba nta mwana nasanze yononekaye canke yameze nabi mu mwaka wose namaze Yesu abongera umugisha n'ababanyi nukuri
ndabasabiye ku Imana ibahezagire barakoze ego murakoze cyane rero mwakoze kudukurikirana behind camera yari Pat Salaba bye bye tugende rero